wa Imuhira Media mwongeye gusubira guhura nawe. Ndabaramukije abarundi bose mu mpera zine z'isi, ndabaramukije muri Amerika, Aziya, Australia, Afrika, East Africa, abatanzania, abaganda, mwese abantu bose mwumva ururimi rw'ikirundi ndabaramukije. Aha mubona ndi muri mood yukuja ku ishuri, ngiraje ku ishuri uno munsi turabana nanje kugira ngo mubone ishuri rya Madame Jo. Narababwiye yuko naragize amaformation menshi cyane atandukanye ngaha mu gihugu ca Canada, ariko ibyo byose narabishize ku ruhande. Ubu rero natanga ishuri shasha y'uburimyi n'ubworozi, zoza murankurikirana. Ubu ndi umurimyi, ndi umworozi, ngira ngende ku ishuri. Mbwa mbere kugenda ku ishuri manza kwitegura, ngira ndondera agakafe kugira servo banze ikore. Reka shirako n'akaziki anatanda mukanya nzoba ndiko ndategura ako gakafe kugira shusha amaraso. Muri Canada twarababwiye nta bakozi dufise, byose nitwe tuvyikorera. Nitwe turabakozi, nitwe duteka. Mugabo muri byo byose tuba twifitiye morale, urishiriramo akaziki kabikora bien. I believe in music. I believe in magic, and I believe in you. I know with all my soul. Imisi yose nashiramo akaziki, ndiko ndateka, ndiko ndakoropa, ndiko ndakora ibikorwa byose byo mu nzu. Ubu rero njyanitakira agakafe, fisa agakafe, akanika agakafe k'iburundi, meru k'iburundi. Naza nizaniye agakafe kararyoshe cyane rwose, kameze umuntu wese akanywa, umuntu uramwica akamota neza. Yo mana yanje, agakafe k'iburundi dufise igihugu ciza. Narazanye n'agatevere hano, iyo ntanyoye kafe ndinywera agatevere hano. Ibintu bimeze neza cyane muri iki gihugu c'amahanga tuba turimo. Kambaza ndagateka kana gakaftier kwe. I believe in fools. I believe in children. I believe. I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad, and I believe in you. Wow, coffee. Kagumana kakamoto kayo cyangwa kafundikira neza. Kakafundikira muri aka plastic, kasubira akabika. Arendindire ko agakafe ndakanywa. Placed gold on my finger. You brought you gave life. Madame Jo aratunze inyoni rero irikiraguruka. Anatanga yuko kafe isha ndashobora kuba ndagenda muri rya shuri ryanje nimumwirikira. Hey! Wazo, muso kwiruka.
ubu rero ndaje kwiga turi kumwe na Kanyoni dutegezwa kwigana n'aka Kanyoni kugira gakurikirane nako nyene iyo kuko murazi yuko abarimyi aborozi iyo turiko turarima kenshi inyoni ziraza kona, nico gituma na Kemvise nako nyene kaze gakurikirana ikuho y'uburimyi kabirabe neza ama tuze tubipratique mu ndimo zacu, hama tuzonegosia n'aka Kanyoni nikaze karaza kona ibigori byacu tuzorima, ingano tuzorima. Ego mwabonye kuki wow, Burundi ni heza cyane vraiment, dufise igihugu ciza c'amata n'ubuki ushaka kubitahura, dufise igihugu ciza cyane gose. Nimukurikirane nanje iyo kugira tuyumvirize, aba diaspora bose muvyitegereze neza, mufate ikaye n'ikaramu mu bicape mu binonosore. Ego wazo uriteguye gukurikirana ko nawe urabe ubikurikirane kuko urabikeneye cyane kugira ntuze urona ibigori Madame Jo aba yarimye cyangwa ngo wone ingano Madame Jo aba yarimye. Kanora ka mashini kanje hano ndabikurikirane très bien. Wazo nuse kuguruka igumi iguruka itugora cyane kugira ngo isamara, hama nitwagera kwimbura ije kona ikivuga ngo ntiyabikwiriye ngo ntiyavyumvise. No, umuntu wese atezwa kubikurikirana. Hari abavuga bati naho umwimbu woba uboneka twabonye ibiraya vyiza cyane, ariko bati ngira vyoshobora nyene uburyo buhambaye nk'umukuru w'igihugu, hari ico mwobivugako? Iminsi yose uhera kuri gatoyi kandi gato karakura. Urabona twaragize turavuga turi duhimirize abarundi bose ko buri muci bategeza kugira karima, umwe wese akora ibingana nuko abangana. Ntuvuga ngo we wagize ibintu ngo bace biruka gukora nk'ibi ko bacava ngo none umutayi nzokura he. Mugaje murazi yuko nk'ubu natanguye na jewe buke menyereza ndaba ko bishoboka, buke gushikaho fata ingingo yo koja gufata nanje ingurane muri banki. Ubu rero novuga nti ni nk'ishure ndiko nderekana yuko bishoboka, mugabe iminsi yose ubanza kwitanga. Umwimbu mwabonye nka bijya biraya twateye akarima gatoyi ni are 15, mugaje nk'ubu namaze kubonamwo yuko hataburamwo itoni na 5. Je hajya ndabibona ko hashaka kuza none itoni nka 5 wateye mu ma are 15. Ucura umutayi wakoresheje twateye ibira amajana 3. Nivyo abakozi urabahemba, mugabo ayo mahera bijya ndabwira ngo umuntu uronke ico fungura umufukuro nk'amahera urafungura kwangera ugashora kugira ngo uronke amahera kuzosubira guhemba abakozi, ndetse nk'ubu nk'ibi byo kuvomera no kugira ngo ugumubandanya uvomera. Rero nkaha ndabonye yuko bishoboka, kuko muravye nk'ibi bigori nivyera tukabishora bizozana amafaranga duhemba abakozi twagere tubandanye ukunyene. Rero iki ni nk'icigwa murabona twarimye n'itomate hajya muri irya nzu irimwe itomate. Ivyo vyose no kwerekana yuko bishoboka. Hajya Imana yaraduhaye ibintu byinshi cyane, yaduhaye amazi. Aya mazi mwoja kuraba aho ndayakura mu kuzimu nkayaduza agashika ngaha. Mugabo hari n'amazi y'imvura murabona turiko turakora n'ingare tuzogira amazi y'imvura yose tuyashire mu matangi. Ayo mazi muci abariyo aca vomera. Ico gihe tuzoba tufise amazi akwiye ku buryo niyumvira yuko umwaka uza tuzoba tushobora kuvomera hegitari 15. Aya mazi avuye ngaho kuri hanga y'imvura azoca agenda aduce tuyaziganya tuyabike muri kya gitangi kinini kya gipima imetero kibe 725. No kuvuga yuko uca wumva yuko ari amaritiro ibihumba amajana 725 by'amazi. Ayo mazi uri kuravomera cyangwa wakavomera hatari hato muri iki gihe cy'amezi 3 yici turashobora kuzosaga tuvomeye umurimo utari muto ku mazi y'imvura tuzoba twakuye Imana yaduhaye mu ijambo rimwe. Ayo mazi acareheza avomera muri iyi hangara yose azoca ashikira mu itangi. Hama ayo mazi rero y'imvura twazanye niyo azoca avomera muci. Murumva yuko
ibikorwa bidasubira kutugora cyane turi amahera menshi kandi Imana yari yaduhaye amazi uvomeye hegitari 15 umva ubuhejeje gusoroma ivyo mu mvura ugacurima ivyo mu cinavyo murumva yuko biguba bisahirizanya gushikaho uzosanga wabaye umugambi witerambere giwanje iterambere ry'umuryango ndetse none abarundi bose mba ndiko ndagwanya inzara ufise amahera caronka ahaja gusumira ico ituma rero nezereje nuko mbonye ko bishoboka nivyo hariho ucambaza ati none urumva umutahe ni munini umutahe n'umuntu none je nkubu umugambi nagiye mu ibanki Benede ndabwira nti ntimugire ubwoba kuko kare wogeze ubwo uvuga ngo imvura ni yatara nzokwimbura biki urumva ico kibazo c'imvura ntabwo babafise baremeye kuyatanga amahe kandi murumva yuko none giye barayangabiye ntegereza kuyasubiza kandi ndasubiza mu mwimbu nyene mugabo gushika bizo bagwanje no kubazo waba utazobaye gwanje ubwa mbere ariko urambwira ngo bisaba umutahe mugaragara ndabwire nk'ubu ico twumvikanye ko cyambere nuko iri tongo nyene ricari bingwate biri ngahaye iryo tongo riraba ingwate hanyuma nabo turagumana rero kugira ngo sindabibe nshoye bakamenya ko ndashoye kugira ngo ndabari ni ibintu bisanzwe rero woca avuga ngo mutahe ahubwo bugi gikuru nugira umutima no kurinda ukavuga uti jewe ngira mbo umukozi w'ibanki nzoyikorera imyaka haba mu nyuma nanje nshemba cyaba mukoresha wanje sinzoba nkiri ndiko ndasega ibanki muga nkubu no kubwira nti umugambi ntuwibanki ntagize inguvu niritongo bo cyorishwa ntegereza no gukora ibishoboka byose kugira ngo ivyo nkora ngaha bice byogera birihe ibanki iyi mashini niyo gusarura ni byiza ko dufise imashini ishobora kugenda ikaja mu mirima bagasoroma iza irazana nk'iyi nicikora cyane kujana amase canke no kuja gusarura amazi kugira aya uretse n'ivyo n'amaganga y'inkwavu twegeraniriza muri mwene ibinyene amaganga y'inkwavu usanga ari ibigunguru biba birimwo mugabo inkwavu ko tutazorera ngaha tuzororera handi kamuga nko mu minsi zadushaka yuko ibi byatsi twakaje tuzoca tubijana kubikundike bishiremwo n'umunyu kugira ngo tugaburire inka ivyatsi vyumye gusa kandi bifise akanovera birimwo ivyunyunyu n'ivyo kurya bindi tuzoza turavanganya inka zingana gute zikamagutse zinka zikamwa zishika munsi zikamwa areze zikameza ari zikamira mu zikamira imeze kuja hanyuma zose hamwe zirashika 90 nini zose hamwe nka hari amashashi gusa aho zose zavukiye nga zose mubona hari nizo tumaze kugaba hari nizo tumaze gusa nk'amashuri akurira muri bashiki bayo izisigaye z'amashuri n'izirya nazo nyene zavuga wazo wavyumvise hello wavyumvise hello twe n'inyoni yanje rero turatahuye neza ivyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yamariko araduha akarorero keza kugira dushobore kugakwirikirana numwete gusa namamvuga ngo numwete gusa yatubwiye yuko ni buke gato karakura uratangura buke umaze kubibonamwo inyungu urashobora kugenda muri banke bakakugurana umutahe mutoya kugira wongereze ego kugira ugire production nziza uburimyi bwiza nukuri sindiko ndababesha ba diaspora uburundi bwacu ejo ni heza vraiment twahagurutse ubunebwe twabuhevye ure tugiye gukora dufatanije n'abana bari i Burundi abana b'u Burundi bari Burundi twese turafise responsabilité y'ukutorera solution ikibazo fungurwa zizimvye mu misi heze twaridoze cyane turavuga ati
ibintu byazimvye, ibiharage byazimvye, imiceri, ibigori, agafu, ibintu byose byari bizimvye. Ariko no munsi turahagurutse twese, jewe ndizera ntakekeranya yuko ibiciro bizokoroka kuko tuzoba twagize umwimbu mwinshi cyane rwose, kandi kumwe nyene icubahiro ariko aratubwira ko imifuko yose izokuzura amafaranga, tugafungura 3 ku munsi. Nukuri ivyo rero tugiye kubishikako. Wavyumvise rero, nta vy'ubunebwe. Aba diaspora tugira duhagurukire uburimyi, ubworozi n'indi terambere, izindi terambere zitandukanye. Murakoze cyane rero gukurikirana ikiganiro ca Madame Jo. Aravuye mu ishuri, ubu rero ivyo yize vyose be na wazo wiwe tugomba kubishira mu ngiro, tugomba kubipratika, tugomba kubigerageza mu matongo yacu, turabe ko bikunda. Ego ntidushobora gutanguza aho nyene icubahiro ageze, muga turashaka gutangura bukebuke, ariko turizeye ko hajya ageze nawe nyene tuzohashika. Nuko rero mukomere, mugire umunsi mwiza. Ciao.